Nitwa Ishimwe Alice, nkaba ndi umunyeshure umwe mu banyeshure baheza uno mwaka, nkaba niga kuri lycée technique Nyabigina iri muri province Makamba. Nkaba naje ino Igitega kungura ubumenyi, nkaba nashikiye ku chantier imwe mu mashantier ya entreprise BMBC. Ahanini naje kurondera ubumenyi ivyishi ivyo nabonye mu kaye, bimwe narabisanze hano, ivyo ntabona neza narabajije abakozi b'iyi chantier kandi baragerageje kunyereka, nkaba ndangiza ndanabashimira. Murakoze. Nitwa Kaburare wose, ndi umunyeshuri umwe mu baje ngaha muri ino chantier ya BMBC iriko ikorera ngaha Igitega. Navuye kuri lycée technique Nyabigina, twaje gukarisha ubwenge kuvyo twari dusanzwe twabonye mu ishuri. Rero turashimiye ino chantier ya BMBC yatwakiriye hano, dusaba yuko n'abandi banyeshuri bazoza gusaba hano yobakira.